Niki Malaika Innovation Award abatayizi niki? Ngerageje kuvuga mu majambo make. Malaika Innovation Award ni competition yateguwe n'ishirahamwe yitwa Sefako. Uburimyi bw'iwanje ndima ubwatsi bw'inka tiribisakubi. Jewe kwanje ndima itomati zonyene. Kagasha rero ndazi ndiko azihingura afise umugambi mwiza cyane. Ndazihinguramo sauce tomate ya poudre. Ibijumbo sinabigize kugira ngo tubifungure gusa. Tuzi ko mu bijumbo bishobora kuvamwo umuti ariko ndabihinguramwo ifu. Umuti? Umuti uyu ushobora gufasha abantu barwaye indwara z'igisukari. Ivyo bijumbo ndabigiramwo ifu hama gashobora kubafasha. Umworozi nkaba norora ibifyera. Worora iki? Norora ibifyera. Kugira bigire nte ubikura ibifyera bavyorora gute? Yanje turahumiwe pe. Ijya kokiye iri fish cyane akarisyo. Ucugira gute? Umva umaze kuyisya. Hama ndafite utubwate ndayishiramo. Hama nkaguha ukanya ugashira mu mata canke mu ntoze nshiki. Okay, none imbuto challenge. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushimana uko natwe dushimana. Ni Munezero Gloria kuri micro za BITV nkuko vyama kenshi. Nkaba ndi kumwe ngaha n'abayinvite turi muri studio twagarutse kandi natewe iteka ryo kuba kumwe n'abigeme beza benshi. Twatanguye kwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa hariwe abafasoni aho ariho kenshi hariho umunsi wahariwe abafasoni. Nkaba rero ndi kumwe nabo n'abigeme benshi tugira tuganire bafite imigambi myinshi. Nashaka mbanze ndabaha ikaze bidondore kugira ngo mumenye ivyo tugira tuganireko. None kuri wewe? Nitwa Rinka Mugisha nkaba mvuka Karusi. Nkaba nagiye amahirwe yo gutorwa muri competition yitwa Malaika Innovation Award. Nkaba ndi ngaha uri umukandidate. Okay. Oya nanje nitwa Jeannette Shimire Imana. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza. Nkaba nagiriwe amahirwe nkatorwa mu bakandidate. Uri mu bakandidate urumva ba Malaika Innovation Award. Okay. Linka, Jeannette, nawe. Murakoze cyane. Nanje nitwa Iramunda Love. Nkaba mva mu ntara ya Gitega. Nkaba nagiriwe amahirwe yo kuba mu bakandidate. Nkaba ndi mu ihiganwa rya Malaika Innovation Award. Okay. Nitwa Iradoza Kaita. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza. Nkaba nagiriwe amahirwe yo gutorwa muri ihiganwa rya Malaika Innovation Award. Okay. Hama nitwa Mugisha Danilo. Nkaba ndi ngaha nk'umumamvu wo muri organisation ya Malaika Innovation Award. Okay. Murakoze cyane nkuko muvyumvise rero competition iri kiraba ya Malaika Innovation Award. Aho batoye ngira ngo turaza kuganira byinshi. Turi kumwe n'abakandidate, turi kumwe n'uri muri organisation kugira bashe kutuganirira. Mugabo menga barasinziriye muri mu biki none. Ko mu menga ntituri mwisengere reka tuje gukora ikiganiro kugira ngo abantu babumve tuganire baryoherwe. Nibaze ko atakintu kirimo cyo kwifata benga muri mwisengere. Alors bimeze gute none niki Malaika Innovation Award abatayizi niki? Ngerageje kuvuga mu majambo make. Malaika Innovation Award ni competition yateguwe n'ishirahamwe yitwa Sefako. C'est la farming company. Sinzi ko mu monde c'est une miss Sezerano édition yabaye Dauphine muri première Dauphine muri 2022 c'est de la Marlène Antoine. Et puis Malaika Innovation Award ni competition ihari ku bana b'abakobwa, seulement les filles.
bari muri domaine ya agriculture na élevage. donc seulement muri iyo ntuzenye kweri ko arico gisata yahisemo mu kugira donc ni ishirahamwe ryiwe sefako ni ishirahamwe rya sezerano ryateguye Malaika Innovation Award. ego mugabo rero kugira ngo bashobore gukorera muri ivyo vya agriculture na élevage kweri ko arico gisata mwahisemo Ni gukorera kubera babonye yuko abakobwa ntibitwararika ibintu vy'uburimyi canke ubworozi. Akenshi babiravye umengo ni ibintu vyo gukora abakobwa. Urabona abakobwa beza nk'aba bariko baragenda gufata isuka umengo ni ibintu nyene atari tutamenyereye. Nico gituma rero iyo competition yahabaye kugira ngo bankohaje abana b'abakobwa ba jeune fille nk'aba beza bariga kugira ngo bashobore gukora muri iyo domaine ya agriculture na élevage. Okay, yatanguye iyo sefako yabayeho kuvaho Miss donc ujya première Miss abe atorewe canke yarasanzwe ayifise byakenze gute? En fait sefako ni yavyumviriye juste après yuko aba élu première de fille 2022. Ni entreprise iri en rapport avec la pisciculture. Pisciculture rero ni ubworozi bw'amafi. ubworozi bw'amafi. Okay, ngira nk'uko mwamaze kuvyumva iki kiganiro ni Tutafanyaje. Murabizi muri Tutafanyaje turavuga ibintu donc tukiyumvira ibibazo abantu bashobora kwibaza muri societe. Umuntu muri abantu benshi bibaza ibibazo bitandukanye, turatora sujet imwe dushaka gukorerako hanyuma tukaza tukaganira kuri ivyo bintu tukavuga ko abantu babibona uko abantu babibona hama tukagerageza gutanga inyishu uko twebwe dushobora kuba tuvyumva abandi bakashobora kuzitanga mu commentaire uko nabo baba bavyumva. Rero no musi ko ndi kumwe n'abantu bariko baratorwa nk'aba Miss nabigeme tukaba turi mu kwezi kw'abakobwa n'abafasoni abafasoni tukaba en plus y'ivyo tuko tuvuga ku bintu by'uburimyi n'ubworozi nashatse ko twokorera ku bintu tuganire ku bintu vyerekeranye n'uburimyi n'ubworozi. Mbega umwigeme umuntu yize amashuri ashobora kuba umurimyi arashobora kuba umurimyi? Ego umwigeme yiga arashobora kuba umurimyi kandi agashobora kuba umworozi. Bigenze gute? Nka wewe uwo kurungika kurima urazi kurima vya vrai amasaison urayazi muri secondaire bon yatubwiye ko mwiga muri université mwese. Okay, mwayize uvy'uburimyi n'ubworozi ni passion zanyu bimeze gute? Sivyo nigiye gusa nyene hari ibintu umuntu abakunda akabona yuko ari byo mubeshaho kubera ko muri ubu buzima tugomba dutarataza tugenda kuri ibi iki wowe wavyiyumviriye gute? Donc warakuze wumva umenga woja kumurira dufatiye ku gihugu cacu turakeneye gufungura kandi tutabaye abarimyi usanga inzara iriko iradutera ukasanga abantu ariko harapfa ingorane nyinshi ariko iyo turimye tugakora amaboko mu mpuzu turaronka ico dufungura naho tuba twakironse ico dufungura turagerageza amahera aba yabonetse tukiyungunganya ivyo mu rugo komisa n'igihugu kigashobora kubaho kimeze neza. Uramaze kurima genre karima uramaze kugira projet yo kurima ukimbura? C'est-à-dire afite projet yo kurima ibijumba. Ego bon ivyo nyene nibaza ko nariko ndabigaruka ko maze kubabaza d'abord ryari batowe ingene bigize gusa nariko ndababaza en général nkawe urumva uramaze kugira projet yo kurima ukayikuramwo amafaranga? Ego wabitangaye ryari? Kurima nabitangaye muri 2021. Ukorera ibubanza? Muri ibubanza gusa nkora muri zone Buringa. Okay, nawe ga ni love ni wewe? Okay, love nyene or oya ni Loreta. Okay, love now bimeze gute kurima? Uribaza ko ushobora kuba ubeshejweho n'uburimyi? Kurima umwigeme yize amashuri canke umuntu donc dufatire ku bigeme umwigeme w'umusirimu asa neza yize amashuri ashobora kubaho abeshejweho n'uburimyi akaba umusirimu nyene akabaho abeshejweho n'uburimyi? Ego birashoboka. Gute? Biga urabikora kandi no kurima byose bigakunda. Gute? Ubigenjeje gute? Muri yiga mwigino mwese canke mwe ibujumbura turabizi nta ma place n'ama parcelle dufise yo kurima muca muri mirahe nkawe ubona yuko wo bigenza gute wo bikurikirana gute ko tuzi ko barimira mu ntara za ruguru hama nawe ukaba ubibujumbura? Nkaje nk'ibintu ndima ntibisaba yuko nkoresha ibivu canke nkakoresha isi
kurima rero ndi kw'ishuri biranyorohera cyane. ufite umuntu abigukurikiranira Oya je ndavyikorera. gute nyene nanje nivyo ntariko ndataha Mvuye kw'ishuri ndashika nkabikora. uba ibubanza nyene Oya je mfika Igitega. wowe wavuze Gitega wavuze ko ari mu ntara ya Gitega urimira hehe none Ugenda Igitega? uri ngahe i Bujumbura ndimira ahondi. Kuko nakubwiye yuko ntibisaba yuko ngenda mu mirima. Oya. ubigenza gute none Nubwo mba ndi muhira ndarima kubera ibyo ndiko ndarima sinkoresha ivu. Oya. Ibyo nkoresha bituma ndima ndi kw'ishuri bikanyorohera ntarinze gufata isuka sisuka nkoresha. ukoresha iki none reka nivyo nyene nshaka kumbwira Uburimyi bw'iwanje ndima ubwatsi. ubwatsi bw'inka kiri bisakubi ni fourage hydroponique. Harima rero ubwatsi bw'ibitungwa inka, impene, inkoko, amafi. Rero muko kuburima sinkoresha ibivu. none uburimira he Okay. wabitanguye gute nk'ivyo vy'ubwatsi umbwiye waravyize wanose formation wavyumviriye gute kurima ibintu nk'ivyo hama korora ifi nzi ko ari ibintu menga bisaba uburyo butari bukeya bisaba amazi kugira wobigenza gute Okay, je sinorora amafi gusa ndarima ubwatsi bukaburira amafi. Hama ku bantu batunze amafi bakaza kugushorera kangurira. ugaca ubitera hehe Ukuntu ndabitera kubera uburyo budakwiye nkoresha ibibido ndabikata nkabitubagura munsi. Hanyuma rero ibyo bibido nivyo nkoresha mu bwirane mu kurima. Ibibido ni mugihe maze kubikata ni nk'iyo si yiwanje nkoresha. Yego. Okay. Nawe bimeze gute wowe kurima nk'umwigeme sirimutse umunyamuji urabona ko bishobora gutungwa n'uburimyi cyane gose gute bigenze gute abigendeje gute surtout nk'abantu baba ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu gihe tuzi yuko n'isi ari yaga kandi pole sana amaso arakubangamiye. Okay, birashoboka kurima ukarigenda ukarima mu misozi hama ibintu bikagenda neza. Urimira hehe none nka wewe? Jewe ni Bubanza. Ego donc urafiseyo ahantu urimira hari kuva ryari? Ibintu by'uburimyi nabitanguye muri 2021. Kubera iki wiyumviriye kurima? Muri make nuko nakuze mbona mu muryango iwacu babikora. Barima ukabona birenjeza amafaranga. Ubundi jewe nzi yuko baturungika ku mashuri kugira ngo umuntu urazi ko umuntu atize bamwita ngo n'umurimo. Siko nibatse ko ababaruguru canke kingira ngo bominyuza muga mu kudefinisa umuntu atize bavuga ngo n'umurimo. Wowe nka wewe rero ubona yuko nibo wabonye yuko bakoze barima bagira ntedo kwakuze barima bari basanzwe yari umuryango w'abafonctionnaire canke oya nakuze mbona muhiri wacu barima kandi nkabona ibintu barima ni byiza cyane. Bari we nkabo urima ikino nanje jewe kwanje ndima itomati zonyene nkagasha rero ndazi uriko azihingura afise umugambi mwiza cyane ndazihinguramo sauce tomate ya poudre. Waravyize wabikuye bigenda gute bigenda gute kugira ngo ushobore guhingura ubwo bumenyi niba ari byo mutize mwisho kuko muri mwese nta numwe arambwira ko yize mbega rya shuri biga ibintu nk'ivyo bayita itabu niko bayita muri mwese hari wize itabu none. Okay, none mwabikuye mubikurahe? Je kubganje ukuntu niyumviriye ukuntu noza ndarima itomati ndazihingura muhira iwacu nakuze mbona barima ibintu by'itomati ya hari gihe rero bazishora bagataha banezerewe ubundi munsi bazishora bagataha bababaye. Cyakenze gute babazwa n'iki bashora bagasanga itomati zabaye nyinshi bagaca zononekara. Rero nanje ndabirima hari gihe najewe nataha ndyohewe bivanye nuko nasanga isoko ari nziza n'igihe rero nshoye nkasanga itomati zabaye nyinshi ugaca usanga uri kurahomba kwera zica zipfa nkasanga ndiko ndahomba nca ndiyumvira rero uburyo nanje noza ndazibikira
ntaje ndazijana mu masoko mpomba Okay. mu gihe itomate ari nyinshi ariko rero kuca niyumvira kuza ndaziyingura sauce tomate en poudre. Okay. Ni link. Bimeze gute nawe? Tukupa umenga sinikirenga. Urarima ukabishobora nyene bimeze gute? Ku kibazo bari wabajije kijanye no kurima, ico twamenye nuko mu Burundi twese dutunzwe no kurima. Mugabo jewe sinazanye ngaha ikintu kijanye no kurima, mugasanzwe ndimba mu buzima busanzwe ko oye. Usanzwe urima? Twese wo kwisuka worima wobejo mu bisanzwe muri ko muvuga kurima mwumva ko ari terrain ndende kugira impunzi. Okay, mwese muhira murafite utujardin duto mwoshobora guterayo ibitunguru ugatera intuze mu tujardo tuwe kushobora gusanga uba mu ka espace handi uronka ushirisha imbabura gutasa nk'abantu bapanze nka mu gisagara ca Bujumbura mutigirishije murabibona ingene biba bimeze. Ushobora gusanga mu rupango muri abantu nka 9 imiryango 9 ugasanga aho ushobora gushira uronka aho ushira yarara naho nyene yapene ukarima mu ndobo. Hari ukuntu ushobora kurima mu ndobo zatsobiza munyu gute rero namwe donc wewe rero urima bigenda je bon aha anye sinazanye byo kurima je ndi umworozi. Urorora worora iki? Nkaba norora worora iki? Umworozi nkaba norora ibifyera. Worora iki? Norora ibifyera Kukira bigire nte ubikura ibifyera bavyorora gute? Ayanje turahumiwe pe. nje ndavyorora. Bigenda gute vyaje gute kwiyumvira ndabitsko babifungura mbwa bijya bashinwa gusa no mu Burundi. Urabasukija? Vya vrai. Ukakijya gute? Uragiteka ukakijya? Ndabiteka nkakira nkakurayo Gito mutavyibuka. Wogaburira abantu ibintu utarafungura. Nico kutura iri riche cyane. iri riche mu kigare. Iri riche en calcium. Pardon, les viandes blanches. Les viandes blanches. Yeah. Ni viande yako. Basi wavyumviriye gute korora ibifyera prem. Hana inzi ngugira umbwiri nka kugumukama amata ugumugira nte ibifyera. Sinzi ko nabikubwiye jewe ciga muri secondaire ahantu niga harakunda kuba hari ibifyera biduka. Wiga he? Kwishuri imwe ryaho niga ganye ni Bujumbura. Bikaduga bikaza mu ishuri ugasanga uje ku ishuri urabibona bikura duga mu ishuri. Donc narasanga ngiye kubitora nkaza kukurisha nkawe uko ubonye kugira ibuza. Wagitinya? Oya sinatinya. Hamba mpejeje ishuri bon birahera sinasubira kubibona. Haheze igihe nahejeje 2021 haheze igihe 2020 haheze igihe ndabona hariho collecte bariko baragira kuja kubiturira hari uturira ibifyera kuko vyari zateye mu ntariraho bakavyegeranya bagaca babiturira. Ndaraba ndavuga ati ibintu gute nta kimazi cyo babifise. Nca ndafata ndaja kuri internet ndaraba ndasoma ndabona yuko kubirya bifise ikimazi kokiye bifise ikimazi même hayo n'ibindi bintu bisokreta bifise navyo nyene akamaro. Niho mu nyuma nacanja ku ishuri kuri université canja kwiga ibintu bijanye na biologie kugira nshobore kunonosora. Muri université waje wiga biologie? Wiga biologie. Ngende kumenya ivyo ari vyo nyo domaine nagiyemo kubera nari numva ashaka kumenya ati aha ngiye muri no domaine bazonyohanta bambwira ati bimeze ukuntu kunga muri no ntuze. Ndagenda ndiga candagira amahirwe yo guhura n'abandi ba professeur basanzwe babitswe bifise akamaro ibifyera. Barafasha turafashanya nyene hama. Donc ni projet umaze gukora uramaze kwikuramwo n'amafaranga muraronka ama marché uraronka aho bidandaza bigenda nkiraba nini ya cane mugabo kamwe munayironka. Ego. Okay.
bon ibintu ntari niteze vraiment ni ikiganiro nkoze ntari niteze ko nza kuronka amakuru nk'aya mugabo vraiment sinzi biratangaje kumva ko hari umuntu ashobora korora ubundi twumvise ngo uburimyi n'ubworozi tuzi inkoko tuzi inka tuzi intama tuzi impene okay none alors none bimeze gute nkamwebwe kugira ngo mushobore kwiyumvira rero wavuze yuko abantu ntibiyumvira ko bashobora kubeshwaho n'uburimyi n'ubworozi no kuvuga ko na l'année passée première édition yabaye bakoreye mu by'uburimyi n'ubworozi nyene imisi yose ni yamakorera mu burimyi n'ubworozi okay rero ubundi rero competition iri organize gute byagenze donc yatanguye ryari ni intara zose zaserukiwe kuko ngandi kumwe n'abanyabubanza babiri ndi kumwe n'umunyagitega n'umunyakaruzi nta munyabujumbura mbonamwo kandi biko bibera ibujumbura bimeze gute ni competition yatanguye n'abantu si bujumbura ni bubanza en fait byatanguye mu mwaka wahera muri 2023 niho edition ya mbere yabaye tuguma muri domaine ya agriculture na élevage uburimyi n'ubworozi kubera une fois bibaye uwo mwaka si bose baza kugirirwa amahirwe yo guparticipa kubera ngaha parmi anye bari ngaha hari abandi bazoza baragenda ku yandi mati batandukanye en fait ni 12 candidates mugabo byatanguye babaye sélectionné muri bangahe competition itangura donc bari mwatanguye muri bangahe cyane hari ama critères bakorera ko bakagumana abafite projet nyene ziboneka ko turagenda tukabatemberera okay muraba réellement mukaraba ivyo bariko baravuga ko ari ivyayo ma projet ahari kandi yamaze gutangura ubundi tuzi ko mu gutora aba Miss donc nambirya vya Miss Burundi barazana competition Miss Burundi barazana ama projet bakavuga bati ne natogwa ne byagenda ukunzo bikora uku akavuga ati nzobigenza gutya mugabo ntabo duhora twumva kenshi baba basanzwe bafise iyo projet yatanguye mugabo mwebwe abo mutora baba baramaze gutangura iyo projet sivyo mu majambo muraba uwabitangura ababirimwe okay ikindi kintu turazi yuko mu ba Miss iyo bariko batora ibintu vya Miss yo twumva Miss turumva letaye turumva uko baba basa turumva ibiro turumva ibiki mwebwe muraba ama critères muraba naya kugira ngo critères turaba novuga critères zike zibaho critère ya mbere nuko buri jeune fille apana une mère ou bien ubatse turaba bari célibataire okay yindi novuga donc ari en couple ntashobora nko mubimenye ko yango kuba célibataire okay donc on numvise ngo ari célibataire ntibinene akiri muhira like ataragenda kugira mariage kandi yindi critère nayo abe yarize kubera muri ama formation bazojamwo deja hazoza abandi bantu bazobavuye hanze ifo kwiadapta donc abazi igifaransa n'imiburiburi icongereza cyane ni kirundi bien sûr hari abatazi kirundi ni giswahili kuko parmi les visiteurs bazoza hazoba hariyo Miss yo muri Congo Cameroun na Miss Karel bazoba bari kumwe umva bisaba yo kuba warize kugira ngo ubu ufite iyo capacité yo kuvugana n'umuntu donc no kuvuga yuko muraraba critère nuko bari umu jeune fille hama ikigira kabiri ko bari projet iri projet iba yatanguye gukorwa hanyuma ikigira gatatu ko ashobora kuba ari capable yo kuvuga icongereza igifaransa n'igiswahili atazi igiswahili birapfuye none mugabo abakongomani barazi igifaransa ce sont des jeunes filles burundaises quoi pas like novuga yuko basi gituma ndiko ndakubwira si ari mu ntara uko tubizi mu ntara zo hagati mu gihugu atari Makamba bari kuri frontière atari ku Murumonge atari hari intara nyinshi usanga igiswahili ataco bazi naho twavuga icongereza n'igifaransa bakaba bakizi mugabo urumva igiswahili nigishobora gukuramo umuntu canke ico ashobora kuba muri izo ndimi zitatu azi kuvuga exprimer devant les gens nico cyonyene kikenewe okay mugabo bijya by'amamezi tayi ko babira ivyo ntibiraba naho wozungana gutya turakwakira ufise iyo projet yanko kuko abasaba Miss baratandukanye twebwe ce qui nous intéresse c'est leur projet ibanze kuba ari projet iri en cours ukabura umuntu uyikora wewe nyene uzi réellement ce que tu veux
aho uraparticipa uwa muri l'année concours passée yari yatowe byari yarafise projet nyabaki ari byagenze warafite projet y'umuceri tout d'abord sinari ndi nko muri edition ya mbere mugabo urabizi ngiye muri edition ya kabiri batora batatu parmi les filles batoye hari warafite projet y'umuceri kuri mu muceri undi yari projet ibiraya eko okay ntaco hama uwo bishitse agatogwa aronkeke ya un prix à gagner amahera kandi arabandanye bamukurikirana bakurya nyine ko abaminsi babakurikirana donc baramuha umwaka wose hariho umwaka wose donc bakazomufasha muri iyo projet yiwe akagirane okay mwe rero muri abakandidate mumbabarira nuko mu presence muri benshi hari abo ntanza ndi mukamazina izina sinzi ndagibuka neza mugabo sorry nk'abo wavuze unikreta wavuze yuko ufise projet y'ubwatsi ibijumbu kurima ibijumbu wambwiye rero ko kurima ibijumbu nk'ibijumbu uko tubizi nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura urafise bon tureke wiyumviririye mu ntara iwanyu ya Bubanza ko ariho bishoka cane kubera iki wahisemwo ku projet yo kurima ibijumbu ibijumbu sinabigize kugira ngo tubifungure gusa tuzi ko mu bijumbu bishobora kuvamwo umuti ariko ndabihinguramwo ifu umuti uyuwe ushobora gufasha abantu barwaye indwara z'igisukari ivyo bijumbu ndabigiramwo ifu hama gashobora kubafasha donc wowe urahingura ibijumbu ukabishiramwe ukabigira ifu ukabigenza gute ikijumbu kugira ukigira ifu biba vyagenze gute ikijumbu ari urafata ukagitonora waheza ukagihwata kurya bisanzwe nk'ugira gihetekehe hama uhejeje kugihwata ukagishira ahantu ikintu gisukuye neza kuburyo amamikrobe adashobora kuba ariko iki hama ukashobora kucanikira ku zuba kikuma neza kugira ngo imashini ishobore kugihura neza nukuvuga yuko mubisyesha mu mamashini ajyasya ibigori hasi ingano hasi canke hari haratera imbere haba ari ubumashini bwawe ariko kubera ko ntaratera imbere cane jana ku mashini ihura ibigori ubududu mugabo yisi ubududu nese cakimwe n'isi ibigori sico kimwe okay uyitwara hama iyo fuga cuyikoresha iki barayifungura ucidandaza ifu baravaga n'amazi ashushe kugira ngo bashobore kubikora hanyuma bashobore kubira ikaba uwo muti ugaca urima nk'ahantu hangana gute nk'ubunye kuva uyitanguye kuyikora wambwiye ko watanguye kurima muri 2020 uramaze gukuramwo nk'iki kintu cavuye muri ayo mafaranga umaze kunguka nk'amafaranga angana gute kubera ko ibintu vyo kurima urakuramwo nyene ayo uba ukeneye kwifashisha mu bihe kubera ko ikiwe kurima ntuca ubihagarika okay donc ni mutahe uronse ukaziriyungunganya mu mabiswe uba ukeneye hama nko kurima nk'ibijumbu ama challenge muhura nayo nk'abarayi nkaya hari igihe usanga vyatewe n'udukoko kubera ko udukoko twinshi turashobora kubirya ugasanga biriko biraborera mu kuzimu rero ariko ntubipoma ko urarya amababi yayo imivyuka kugira ngo bishobore gufasha ibiri indani hama imivyuko imbuto ziroroshe kuronka imivyuko iroroshe kuronka kuko ntivyoroshe kubera ko iyo warimye ugasoroma uribikira imivyuko uyibika gute urayibika nyene ugashobora kuyimbira kugira ngo ukayibika mu kuzimu genre ubundi nzi yuko imivyuka ni ibijumbu bitarera bibi birarandarara nyene kagira imivyuka hama imivyuka umuntu akaza arayitorako akayikata timwa akayikurako akayitanga bakaja kurima mugabo wowe ivyo vyo kuyirima barimba ikinogo bakayishiramwo indani bahari igihe nyene ibura kubera ko ntubure kugira ngo umugambi wangu ureke kubandanya urayimbira ukayishirayo ku buryo bigenda neza igihe uyikeneye ushobore kuyironka okay love ni wowe ubwatsi okay hama ubwatsi nabwo donc nk'ama challenge muhura nayo muri iyo projet yanyu mugira abari nk'iye keje nabivuze cyambere ubwatsi ibikoresho dukoresha kugira ngo urime ubwatsi bisaba yuko ufise cyane cyane ibikoresho bitatu nk'ibihe cyambere ko ufise umurima urimo ubwatsi hama ukaba ufise n'imbuto hama ukaba ufise n'amazi okay imbuto zikura he okay imbuto turakoresha nk'iz'ibigori tugakoresha ingano
imbuto z'ibigori yego ibigori mwe muriko muranja ubwatsi okay n'ubwatsi ntete ubwatsi ntete yego nukuvuga yuko uri ubwatsi turima dukoresheje intete izi dufungura donc ugatera ibigori mugabo ukabuzi neza yuko uzobigira ubwatsi zova mu bwatsi nukuvuga yuko harya oli yo kubirindira bikera uca ufata birya bigori bitarera ukaca ubwira okay ntiturindira ngo vyere ngo bishike kure nukuvuga twebwe ubwatsi ntiburenza isomero utera oya nimubwira ntaco nabivuge nawe umufashe ansigurira ivyo bintu asigurire n'abandi bariko baratwumviriza kuko urumva barashaka yashatse kukubwira afata zirya ntete z'ibigori akavyinika abishira ahantu hari ahantu abishira hama akazorindira birapusa bikazanamwo imigera no bizana ko imigera hejuru kuy'ibigori hama bikaduga nk'ivyatsi hanyuma agaca bitera gutyo nyene niyene umusanzu aho abahejeje muri ko birapusa hama agaca aja kugaburira za ntuze ziwiwe zafi hari iminsi turababwira ngo umenye ko bweze ukuvuga kubanza gutegura ubwo izo ntete waziguze igihe umaze kugura intete urazitora ugakuramo ibicafu hanyuma ukazirunga neza kandi ukazirungisha amazi meza ukazirungira no mu kintu gisa neza hama ugaca umaze guheza urazinika mu mazi amasahani iramaze guhera uca uzimimina y'amazi kavamo ukazishira ahantu ugafundikira ugaca urindira amasaha 28 ayo masaha yamaze guhera habageze yuko urima bwa bwatsi uca ufata za ntete ba wateguye wa murima wawe amaplateau ibido ba wakevye kandi ukaba wanabitoboye munsi kugira ngo uriko uravomera amazi ntaca aguma yiretse munsi ngo za ntete zibore amazi acaguma amanuka urumva rero mwebwe wavuze yuko rero nk'ibibazo muca muhura navyo muca mubura aho mubitera aho mutegurira ivyo bintu zenye nkawe ikibazo uhura naco cane gusumba ibindi niki je ikibazo mpura naco ico kuronka nk'uburyo kugira ngo kuko hari igihe usanga imbuto za nk'ibigori bizimvye bikaca rero usanga bigoye kubera umutahisi munini cyane atubwe mu bwatsi bukeya urumva rero nibaza yuko uzoca urima n'ibigori kugira uzuribikira intete Jane wowe nawe muri ivyo bintu vyo guhingura wavuze yuko kugira ngo utangure kwiyumvira guhingura amatomati uyagira amapoudre vyavuye yuko hari igihe mwarima vyinshi hanyuma ugasanga murahomvye uca wanka yuko muza murahomba rero nka wewe ico mu guhingura ayo matomati ubigenza gute nawe kuyagira amafu ukuntu ndabigenza ndafise utumashine nyene tubiri dutoya nyene two kwandifashisha ndafata itomati nkazirunga neza hama nkafata imbugita n'ibase imeze neza hama nkakatagura donc ukazipasurira nkapasagura hama nkaca njana mu mashine nkasya bitose kurya nyene hama maze kugira mu mashine nca ndazikurayo ngaca nshira mu yindi inyumishiriza iyo yindi mashine kumishiriza bigaca bicika poudre bica bivyuma hama yimaze kuma nca ndindira nkagira byinshi hama aja biwuza mbe wambwiye ngo mwavyigiye nk'ivyo wavyigiye oya ntabwo navyize kw'ishuri oya mbese nawe tuva kw'ishuri urashobora kuba waronse formation wabikuye he nk'iyo formation kugira ngo ushobore kuronka uvuga uti nk'ivyo wonye kuko ikintu cyose utacize mw'ishuri atari cyo twakuze tubona utawe kuko kurima urashobora kurima kubera wakuze ubibona muhira babirima uko babitera mugabo ivyo vyo kwiyumvira ko bo bigira amafu navyo wavyigiye he ukuntu navyumviriye ni muri ubwo buryo nyene bw'ukuntu oya ico ndacumva mvuga ni formation wayikuye hehe yo kugira amatomati akaba amafu kugira umenye yuko bashobora kubikura mu mashini navyiyumviriye igihe kimwe naraje gutembera aha mu gisagara nca ndabona izo mashine maze kuzibona ndavuga ati none kabasha izi mashine umuntu akoresheje uburyo vyokunda ko zisya ibintu burya niko kuca mvuga ati reka mbanze nca ndazigura maze kuzigura ndazidugana
navuga ati nivyankira mu itomati hariho uko bindi bintu nzoca ndazikoresha niko rero kuca mfata uzikura hamwe ugaca uzidugana ugaca ubwira maze kuzidugana rero niko guca mfata itomati zikeya ndavuga ati ngire imbanze ngire ese nivyanka izi mashine n'ubundi zirafise ikindi kintu zishobora kumarira si izi tomati gusa vyangiye mu itomati nzozikoresha mu bindi niko rero kuca mfata itomati zikeya ico gihe mbere nagize akadobo gatoye ndagira maze kugira mbona ndacishiciyemo ubona birakunze urabonetse yofu habonetse yofu oya haca haza izigikanye hama rero ndashira mu mashine yo kumisha mbona yazirumye uca uvyamvelopa gute uca uvyambara gute urafise utubuwate canke waciye wiyumvira gukora utubuwate two kuza urazishiramo wasije ndadukora ahubwo ndadutuma komande ukatugura ugaca uvyitekerera wowe nyene ukavyuka okay challenge uhura nazo mu gukorora ibifyera nayo ni gute bon jewe kwisanzwe urabona ko ari ibintu ngaha mu Burundi ata abantu benshi barabimenya ni ibintu abarundi batari bumva yuko ari ikintu woshobora gufungura na kuko nirya ko kiye inyuma barayigira irafise akamaro kagute urabona ko kiye inyuma ndayisya hama nko ku muntu aba arwaye urabona abantu bakunda kurwara ngo bafise manke ya calcium irya ko kiye iri riche cyane ya calcium ucugira gute umva umaze kuyisya hama ndafise utubuwate ndayishiramo hama nkaguha ukanya ugashira mu mata canke mu ntoze nico kimwe okay none imbuto challenge ya mbere umuntu kugira yuko ari karanywa kokiye wasije yibutse gusa ko ari ico oye acatangura kugira ubwoba abana no kuvuga ngo ne birateranuze je numva none wanje byigeze no gutera iseseme canke ngo bikugire nini trosho ubira savre hariyo binini tutonya hoshu nyene nukuri tratesi okay none basta kubaza imbuto nazo zikora izo kuzi bifyera avant imbuto nizo naronse kurya gira kuntu basi jewe nayisanzwe ndabizi kubitandukanya ati ibi birakwiriye kororwa ibi navyo wohura n'ingorane ubigaburiye umuntu kubera ubibona gute ko wohura n'ingorane ubigaburiye umuntu specialiste mata nanje nico gituma reka nanje nk'umuntu nanje ari karabaza bitandukaniye birafise ukungene ushaka kubibona kuko ushobora kubona ati iyi nka ni ya projet iyi nayo ni yintuze oya inka urayibona hari yivyibushe hari yonze hari uvuga ati shaka frizone hari ushaka munda saiwe none muri mu gifyera harimo saiwe ni frizone harimo ibivyibushe n'ivyonze bigenda afite mu bisanzwe bon edayo ngaha mu Burundi twarahizagiwe niko novuga dufise ubwoko bukunda kuboneka cyane aho maze kugendera henshi ubwoko bubiri kandi ubwo nyene nibwo buryosha hari niyo nyama basi iraryoshe ntukigiduze bakubwira iki jewe rero ndazi kubona ushobora kubizitandukanya ati iyi ni especie iyi ni iyi hama nkavuga ati iyi ndayoroye iraza kungirira intuze iraza irafise akamaro kanini ya kuri vision fils iyi nayo ndayoroye irashobora kunjana muri bibindi ati reka nwororeye ugaca hitamwo imwe muri izo honye akaba ariyo worora izunguka n'ubwoko buwe jewe ifise ubwoko bubiri ubwo sindabufise ubwo nyene buhari mu Burundi mugari yindi nyene hari mugabo iyo nayo uvyororera nk'ahantu hameze gute biba mu mazi urima worora ishamba ugira gute kaje ugira bisanzwe kaje ugira bisanzwe ngaho Bujumbura hafise noneho bigire tuzoze kubiraba ivyo tuzoze kubivizita nukuri tuzoze donc jewe urumva uri kurambwira yuko ufise ubwoko bubiri bwose bw'ivyo bifyera kandi uravyorora kandi hanyuma none ko ikintu kugira ucorora kugira ngo kirondoke kigwire navyo bigenda gute ubigenza gute birarondoka hama nkagira incubation hama bikazogira hakazoza utwana hama turere nitwo jeca no kipa nkabandanya ngira gushika
basi birakorohera kuronka abakozi bakora muri ivyo bintu ndakubajije bisanzwe kugira ngo basi urumva uri kurabivuga uko ubona ko ikintu kigize me uhamaze juste 2 jours ushutangura kwingatira kandi akita kazi n'akakaratesi oh la la nk'ubu harimo amazina muri ibyo bikera byawe abantu fatiye kuri nk'abantu tuba tubana ayo nkako usanga uzo bwari yitiriye ngo kanaki wanje ukabura bigenze juste kubera aba baragakunze uko nyene ngo baragiye ukati ukwamagara iki Jean nko tuzina bahaye nk'utwo twawe n'utuwe nka tungaye tubwire nka tubize ushaka muhira bagezene ayo tuzina nyene ushaka sange muza amazina y'abantu oya none niba umuntu wese none niba hari uwitiranwa n'ibifyera ko ataburi mwisi reka nitugira abantu abandi okay naco nihe akamaro mwabonye donc urumva mwaramenye iyi competition ko yabayeho mu mwaka uheze nikiye kintu cabatumye muja kwiyandikisha muri intuze umwe wese ambwire ubwiwiwe icatumye icamupushije ku d'abord kuntu yabimenye hamwe cyamutumye aja muri Malaika Innovation Award muri competition Malaika je iyi competition na n'umuntu yindungikiye arayinyereka uriyandikisha urabe ko basi kuko ntibizwi cyane bindi bintu utegeza kuvuga ugahimiriza ukabwira ati par exemple nk'abantu bino mu Burundi hari abantu batazi yuko oriye yo kuko benshi baragira bakabiturira oriye yo kubiturira bumva batoshobora kubijya bumva batoshobora kugira intuze nibigaburire inkoko zabo n'amafi yose arabirya canke intuze ingurube byose birabirya ingurube irakikitera kandi bito bivyuha ukuntu ngo cumbwira ngo niko navyushe vyamagufa bikomeye okay urumva wewe barayikurungikiye hamura yimenya uvuga ati reka nje kwiyandikisha muri hama nakaye kamaro ubona ko izokugirira bishitse nk'ubu ugatoka ishitse nkatoka Bordimo canke ubu unyene gushika kuri isa waruzi ko hari aborora amatamate bakayagira niki kintu maze kunguka kuva aho yimenyeye Jean kuva aho ugiriye muri competition kuva aho ngiriye muri competition bon je novuga ko ubu unye kugeza aha anye hari abantu ubu batanguye kuza baramenya birafisa akamaro kuko ava bitangwe hari yindi kindi kinyamakuru cigeze kuvyandikako kiravyandikako niho hari abantu bari basanzwe nabo nyene bafise uwo mugambi ko bowugira hari n'undi yarazara bitanguye mugakora ta formation yari afise ari uwimakamba mugakora ta formation yari afise byaramufiriyeko aranyandikira ko bari basize nimero de contact ngaho onye arancontacta turayaga arambwira ukuntu kubonye nawe nyene ubu arorora okay ubunye byarasuye arabyorora birakunda hama kubwi wawe personnel nakaye kamaro umaze ku nikiye kintu umaze kunguka je kuvugwa personnellement bon kukuntu bivugwa niko basi nguba nagura buke ntabwo ati hazuza nabandi okay ko dibutazi Jane wewe wamenye ko tiye competition naje n'umuntu yabimbwiye yanyandikisha yanje ndiyandikisha hama urumva ubona uratowe ubwa mbere mbe wavuze ko batangwa ari bangahe babari benshi zitandukanye donc mwagiye urumva haragira igihe bagahurira hamwe nka kujya haba amantu zenyeba selection abo tugumana niho tubonana tukamenyana la fois dernière on était kuri jardin public notre turi niyo rencontre ya mbere mwagize muramenyana turi kumwe twese bamanutse okay donc musanzwe munaba no ntimubano ngahi Bujumbura hari abataba ngahi Bujumbura Jeannette abibubanza okay waruri kurambira rero Jeanne barabikurungikiye hama urabimenya hama nikiye kintu maze kunguka kuva aho ugiriye muri iyo competition wewe ikintu maze kunguka hari abantu benshi batari bazi yuko itomate umuntu ashobora kuzihinguramo sauce tomate ya poudre ariko ubu hariho benshi bamaze kubimenya bakakwandikira ukabona yuko ugiye ibintu bikorera hehe twozuka twereka ukuntu ivyo bintu bishoboka okay nk'ubu bishitse nawe ukaba wa mbere cyangwa ukagira nakaye kamaro ubona Jean wocu ukora iki yoca muri bayi wa mbere
tabaye jeri fata ubunyene ko barahejeje muragejeje kugira competition genre competition ni muri ujya musi wa finale barakubwiye yuko ubaye uwa mbere iyo prix urayironse ayo mahera uzocubiza bigenda gute noca nagura karere ugaca ukagura mu kukagura sukundi noca nagura umugambi wanje ugakorerwa mu ntara zose zigize iki gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'abajene na cane cane abajene nkabaha akazi tukiyungunganya tukiteza imbere ndetse tugateza imbere igihugu cacu c'u Burundi. urabaye wa mbere turi kumwe n'uwo muri organisation ngahanya yabyumvise love wowe nawe ni keke kintu umaze kunguka kuva ugiriye muri iyi competition? je ikintu maze kunguka nuko hari abantu benshi batari bazi yuko ushobora kurima ubwatsi utarinze kuja kubutera mu mirima kuko urabona imirima yarazi bwatsi ntete kuko imirima yarazi ubari abantu udashobora kuronka utera ibyo wowe ufungura wongere utere n'ibyo uhereza ibitungwa kandi ubu n'ikindi birabujijwe kuragira gutwara intango zitware ku misozi kuragirayo ni ukuvuga rero kuri mu bwo bwatsi ntete birohereza ku bantu borora ibitungo mugabo baba batubwiye ko mugabo byonye nta bantu borora ibyabujijwe kuragirwa n'inka n'impene n'iki none muri ivyo rima ubwo bwatsi ntete harimwe ibyo genka ubwo bwatsi bugaburirwa itungwa cose inka impene inkoko ingurube inkwavu nayo mafi yose zirabijya. Nawe wayimenye n'umuntu yayikurangiye canke wari wabimenye byarane passé? Oya jewe n'umuntu yabimbwiye arambwira ati hariho iganwa rigira ribe eko arambwira ati nyandikisha. Greta wowe nawe gute ubu wa mbere byogenda gute woca ukora iki? Mbaye wa mbere no kubera ko benshi ntibarabimenya ibintu by'ifu kubera ko n'akamashini kangora usanga ndiko ndiyonganganya muri ibyo onye kubera ko hariyo n'akandi kamashini ko kuvyumisha kugira ngo binyaruke ureke kubanza kuvyanikira kubera ko biragusaba iminsi haraho imvura igwa usanga birabaye ingorane. Urumva wowe uvuga uti nk'ubunye bishitse ukaba uwa mbere woca ubanza ukagura iyo mashine igufasha mu materiel akwiye kugira ngo bishobore kugenda. Ni kihe kintu none umaze kunguka kuva ugiriye muri iyo competition? Banje maze kunguka ko abantu benshi ubwa mbere baramenye marayika cyarico hanyuma icyo maze kunguka nani kubera ko abantu baca bamenya n'ibyo umuntu aba ariko arakora kugira ngo bashobore kuza n'iyo miti ishobore no kubafasha. Kugira ngo tuhave tuca turangiza competition izoba ryari, finale izoba ryari, calendrier bimeze gute? Hanyuma wavuze abagisigaye ni 12 mugabo mukeneyemo 3 none ko bose n'uvumenga bafise imigambi myiza muzobigenza gute mucamo haba hariyo jury niyo iri charge gutora abo 3 bose bafite imigambi myiza c'est vrai mugabo haba hariyo abari expert. Ababa barenze none ko tuzi yuko muri yandi ma competition aragerageza kuvuga projet yiwe akagerageza guconvaincre jury akagirane mugabo urumva hariho uba nk'ubu nk'akarorero wavuze ko muri aba ma projet en cours arashobora kuba afise projet nziza cane gose mugabo akaba ataburyo afise bwo kuyikoreramwo ugasanga ntibizova bimubuza amahirwe yo gutorwa kandi aba yarafise projet nziza mugabo ko atagize opportunité yo kuronka ubwo buryo bwo kora ngo imere neza ugasanga arapfuyemo. Tout d'abord aba bafise ama projet en cours sinzi ko nakutahuye neza. Nshatse kukubwira urashobora kuba ufise projet en cours mugabo kubera yuko ufise uburyo buke urumva ugasanga nturi kurayikora neza uko yategezwa gukorwa kuko abandi mu yandi ma competition konze uzana projet itarakorwa ukagerageza guconvaincre jury yuko uzoyikora ni naronka ibi mu majambo ariko aba iri en cours uyunya ashobora kuba afise amatomate akaba afise nka hectare imwe ari undi ashobora kuba afise hectare 2 mugabo kubera yaronse uburyo ukaba afise strategie nziza yo kubikora mugabo ubundi adafise nziza mugabo wewe kubera yarafise uburyo bwije yarabikoze birakunda. Ivyo onyine birababaje baravuga en tout cas baraguklasa bonyene sinzi ko maze kuja muri competition ariyo yose baba bafise ama critères barabirako bakavuga ati uyu unye afise ibi
arashobora gupasa ntibisaba ubushobozi bwinshi bisaba ubushobozi bwinshi gabasha bisaba gusa kugira iyo courage yo gukora okay hama rero wari kuranda kwaje calendrier uko bimeze byose biri prévu muri uko kwezi kwahariwe umufasoni donc mois ya mars niho hazobera ama formation habe na grande finale izoba ryari grande finale si je me trompe pas c'est le 22 le 22 mars le 22 mars sobera he sko abantu baremerewe kuzoza kuraba iyo competition kugira uze muri iyo competition hazoza bwiki genre kugira uze kuraba nyene hari amatike uragura amatike et puis tu entres ama competition hanizobera ni Kinindo Light Hotel ama les formations zibere zizobera Gitega Kabondo mu Kabondo ama formation zobera mu Kabondo n'ababa ruguru muca mubazana mukaba bari no pour l'instant bari no kugira ba participer muri ama formation bategeza kuba barimo bose okay urumva rero grande finale le 22 amatike agurwa gute none ko aravuga ko bakura amatike hari ya 10 000 francs na simple na 50 eko ya VIP 10 000 okay bon kugira ngo rero tuce turangiza nakayi kamumotera mwumvise ko nani ndabaza donc twavuganiriye twese je nabagumye ndabaza abakobwa beza abakobwa basirimutse abakobwa b'abanyamuje esko barashobora tureka abanyamuje mugabo umwigeme ashaka gutera imbere akaguma asa neza birashobora kako atungwa n'uburimyi n'ubworozi nkamwebwe murashobora kuba mwana bikoreyemo kandi urabona mumeze neza donc nakaye kamumwotera abigeme bashobora kuba bafise iyo projet ababikoreramwo bitavansa canke abataba barabikoreramwo bashobora kuba bafise iyo mpano yo kubikoreramwo genre ukaba ufise iyo projet yo kubikoreramwo mugabo ubitarakunda ni kihe kintu mwobabwira namwebwe mwiranshije Baje nk'icyo navuga wari bavuze ngo nk'abigeme baba basa neza ajya usa neza kubera ko uba wagize ikintu ushira mu nda kubera ko iyo utakironse hari igihe bidakunda ko ubwo mu ubwiza buca mu kanwa ni ukuvuga rero gufungura biraba ngombwa yuko natwe tubikorera kubera ko ntituzokama tuvuga ngo kubera ko iyi migambi yacu iradufasha urumva bisaba yuko umuntu nimba ashoboye akarima akorora kubera ko nta bikorwa byo kuvuga ngo byagenewe banaka ako kari kahise kakera ubu turashoboye byose kandi kanatsinda twiga kahise bose bariga nta mwana n'umwe ngira ubatiga kandi iyo bariko batwigisha mu ishuri ntibashobora kuvuga ngo bizokora abakobwa bizokora abahungu mwese muri hamwe nubwo umuntu ataba yaravyize aragira ama experience hirya no hino akarondera ama recherche kugira ngo ibintu bigende neza okay we nawe Galo okay je nk'icyo nobwira abandi bajene nkanje imigambi ko bayifise cyangwa ko batarayigira nuko borondera imigambi yabo kuko biranadufasha cyane kuko iyo uri umujene ukaba ufise imigambi yawe ibyo ukora biratuma utaguma uri kurasaba abavyeyi ngo nkeneye iki abakobwa dukenera byinshi mu gihe rero ufise imigambi utuntu uri kurakora tukwinjiriza ntara bari jana ayo simake turagufasha mu bintu bimwe bimwe kugira ngo batoyi bawe nawe barongene bashikirwa okay Jane we ni kihe kintu woyagira abandi bantu batarironsa muri ibyo bintu byo kugira baba bashobora kuba babishaka kubikoreramo mugabo batarabikora canke bariko barabikora abo bigora bahura n'ingorane ni kihe kintu wobabwira ku bantu bafise imigambi vyiza boyikora kuko ni vyiza ni vyiza cane kubikora Think je nobabwira ko twese dushaka yuko imigambi yacu itera imbere cyane utangwa kuvuga ngo ufise umugambi simbona intutse nabwo ati tangurira aho hato ufise ukebuke hashoboka aho hato nyine ubona ati naho kuba kangana ko ubu gatanguriremo ejo uzokongera kwa kandi ikindi gihe wongere ko ibindi ukebuke kuko twese ntiduhera kuri bininiya kandi ntuzutinye gutangura ngo ni kubera wava gutwenga no tangura nk'abazonenga
kandi naho uzotangura ugasanga ntibihayisise nk'uko wari ugomba ntudutinye gusubira gukora ongera kandi uje ku kivi uvyuke ugende gukora kuko ejo bukeye uzoronka ivyo uzobona basi aho wagiriye ingorane uzobona aho wagiriye sheke aho wananiriwe hanyuma uwundi munsi ugira ubandanye. Okay, lo we nawe ntaco wobwira abantu ho ukorana n'aba bigeme ubona benshi batandukanye n'abataje ngaha n'abavuye Jewe nababwira congene nuko mubandanya murondera amajambo menshi kubera mufite imigambi myiza amajambo menshi yo kugira ngo butahuze umuntu avyumve bien nk'umuntu umubwiye ati ngo ndari mu bwatsi bwo kugaburira ibitunga aca yumvira uri mu bwatsi buba bungana gute urabona ibibazo vyinshi babiri mu mitwe no kurondera ingene mvuza murabakonvera surtout courage nyinshi ego nibaza ko mbega mwambwiye mwatubwiye amaproje yanyu birasabwa yuko hari ivyo kubatora kujya duhora tubona abandi bagavuga ngo mudutore kuri Facebook no kuri ibiki nivyo nashaka ko donc kubashigikira ama support comment boshobora kubasupportinga nivyo nashaka muje mumbwira amaproje yanyu mwatubwiye nivyo nyene twavuze nyene biriko no ku ma réseaux sociaux kuri page ya Malaika Innovation kuri Facebook biriko kandi umwe wese afite ibintu bamwanditseko ibyo asanzwe akora umugambi wiwe donc nicyo dusaba abantu kugira j'aime commenter na partage ushobora no kuba j'aime kuri iyo Facebook agiye kuri page comme candidate none nka uri numero combien ni twagize iby'amanimero oya gusa nyene umwe wese aba ariko ifoto yiwe nico akora Jean uragenda ukafata ifoto yawe nk'ubu umuntu akaraba ifoto yawe na projet yawe hanyuma akaba ari yagira ko like akanayikomota iyo foto okay mwese mugabo urumva ni ama projet yabo yose ko ari 12 ari kuri Malaika Innovation ni kuri Facebook nande Facebook na Instagram hose ni Malaika Innovation ego award okay nibaza ko tuhejeje niba taco nibagiye kuvuga two bonne chance je kuri Jewe mwese ndabigure tuzosubira ngira ngo mu munsi wa final nibaza yuko bizogenda neza ama courage cyane hari ivyo ntatahuye hari nkuko namwe mwese ngira ngo mwatwumvirije je n'ukuri sinayinze ko ibifyera icyantangaje cyane n'ico ibifyera ibindi urumva bon nivyo byo kurima ubwatsi ntete ko bashaka kugaburira abantu iki mugabe ibindi nibaza yuko bafite ama projet meza hama nawe uri kuratwumviriza nibaza yuko ushobora kuba wumva ko urashobora kuba ufise projet bon aho nashaka kuvuga ni kuri uburimyi subwo gutabwa uburimyi burimo amafaranga uburimyi ntibiraba bajya abantu ngo batize gusa urashaka ko warize ugashobora kurima même si ibirere bihinduka rimwe mugabo ikintu cyose kiba kirimo ingorane rero wewe ushobora kuba waragize nk'ikibazo muri bene ibi urashobora kuzokwitura abandi urashobora kuba ushaka korora ibijumbu kurima ibijumbu ushaka korora ibifyera urashobora kuba ushaka kurima ubwatsi murashobora kubona yuko hari abantu bari bamaze kuvyerekana nturi wenyene urashobora kuronka abo bobaza nuko rero ndabashimire cyane mwese kuba mwaje aba bonne chance aba namwe mwese mwatwumvirije umugabe Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye. Ego.